kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira mu gitabo ca Daniel igice ca kabiri kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 49, ni igice ca kabiri cose. Reka dusome Daniel igice ca kabiri. Umutwe w'amajambo uvuga ngo indoto za Nebukadineza zinanira abapfumu kuzimenya. Ni muri Bibiliya nshasha y'ikirundi. Mu mwaka ugira kabiri Nebukadineza ari ku nganje yarose indoto, nuko ahagarika umutima arabura itiro. Umwami acahamagaza abanyamareba, abapfumu, abarozi n'abakarudaya ngo bamubarire indoto ziwe. Nuko bararenguka bahagarara imbere y'umwami. Umwami arababwira ati, narose indoto mpagaritse umutima wo kuzimenya. Maze abakarudaya bishura umwami mu rurimi rw'igisiriya bati, ewe mwami nyaguhoraho, uturotore izo ndoto, twebwe abasavyi bawe duheze tukumenyeshe uko zisobanurwa. Nuko umwami yishura abakarudaya ati, ndashinze ingingo, kandi nimutamenyesha izo ndoto n'ingene zisobanurwa muzohimbagurwa, kandi ingo zanyu zizosigarira amatongo. Ariko nimwadondora izo ndoto n'ingene zisobanurwa, nzobagabira, ndabashimire, ndabaha icubahiro cinshi. Nuko rero nimundondorere izo ndoto n'ingene zisobanurwa. Bamwishura ubugira kabiri bati, mwami turotorere izo ndoto, twebwe abasavyi bawe natwe duheze tukumenyeshe uko zisobanurwa. Umwami arabisha ati, ndumva gose ko mushaka kwicira inzira, kuko mubonye ko nashinze ingingo. Ariko nimutamenyesha izo ndoto, igihano muzohanwa ni kimwe, kuko mwagiye ingingo yo kumbarira amajambo y'ibinyoma n'ubuhumyi, ngo ejo buzocana ayandi. Nuko rero nimumbwire izo ndoto, mpeze menye ko mushobora no kuzinsobanurira. Maze abakarudaya bishura umwami bati, mwami, nta muntu n'umwe wo ku isi yoshobora kukumenyesha iryo jambo, kuko ata mwami canke umuganwa canke umutware yigeze gusobanuza umunyamareba n'umwe canke umupfumu canke umukarudaya bene iryo jambo. Ico utugobererako kiragoye, kandi nta wundi ariho yoshobora kucerekana imbere yawe. Mwami, atari Imana nazo ntizibana n'abafise umubiri. Ivyo bitera umwami gushavura, arashangashigwa gose, ateka ko bageseza abanyabwenge b'i Babuloni bose. Nuko birashingwa ngo abanyabwenge nibicwe, baja kurondera Daniel na bagenzi biwe ngo bicwe. Maze Daniel abwirana ubwenge n'ukwitonda Ariyoki, umukuru w'abacungera umwami, yari yasohotse kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza Ariyoki intwazangabo y'umwami ati, igituma habaye icagezwe c'ikibirira ko kivuye ku mwami ni igiki? Nuko Ariyoki abimenyesha Daniel ivyo ari vyo. Maze Daniel arinjira asaba umwami ngo amuhe igihe azoze kumumenyesha uko bisobanurwa. Umurongo wa 17, umutwe w'amajambo uravuga ngo Imana imenyesha Daniel izo ndoto. Nuko Daniel ajiwe abimenyesha bagenzi biwe Hananiya, Mishayeli na Azariya, kugira ngo basabe Imana nyen'ijuru ibagirire imbabazi, ibamenyesha ayo mabanga, kugira ngo Daniel na bagenzi biwe ntibagesezanywe n'abandi banyabwenge b'i Babuloni. Nuko Daniel yerekwa ayo mabanga, avyerekwa nko mu ndoto mw'ijoro. Maze Daniel atazira Imana nyen'ijuru. Daniel aravuga ati, izina ry'Imana riragahimbazwa ibihe bitazoshira, kuko ubwenge n'ubushobozi ari vyayo. Niyo ikuranya imyanya n'ibihe, niyo ikura abami ikimika abandi, niyo iha abanyabwenge ubwenge n'abakerebutsi ikabaha kumenya. Niyo ihishura ivy'amabanga ahishijwe kure cane, niyo izi ibiri mu mwijima, kandi umuco ubana nayo. Ndagukengurukiye, ndaguhimbaza, wowe Mana ya basogokuruza, umpaye ubwenge n'ubushobozi, umenyesheje ivyo twagusavye, kuko utumenyesheje ivyo umwami agomba. Nuko Daniel yinjira kwa Ariyoki,
uwo umwami yari yagenye kugeseza abanyabwenge b'i Babuloni, aramubwira ati ntugeseze abanyabwenge b'i Babuloni, nshikiriza umwami ndamumenyeshe uko bisobanurwa. Umurongo wa 25 umutwe w'amajambo uvuga ngo Daniyeli asobanurira umwami indoto ziwe. Nuko Ariyoke aca yinjirana Daniyeli amushikiriza umwami, aramubwira ati ndabonye umuntu wo mu Bayuda bazanywe ari nyagano, arakumenyesha uko izo ndoto zisobanurwa mwami. Umwami abaza Daniyeli ariwe Beluteshaza ati mbega urashobora kumenyesha indoto narose n'ingene zisobanurwa? Daniyeli yishura umwami ati ibanga wasobanuza nta banyabwenge bashobora kurikumenyesha mwami, canke abanyamareba, canke abapfumu, canke abaragurisha inyenyeri, ariko mu ijuru hari Imana ihishura amabanga, kandi niyo yakumenyesheje ibizobaho mu bihe bizoza mwami. Indoto zawe n'ivyo werekewe mu mutwe uri ku buriri bwawe vyari ibi. Nuko ivyawe mwami, ivyumviro vyaje uri ku buriri bwawe vy'ibizoba mu gihe kizoza. Ihishura amabanga niyo ikumenyesheje ibizoba, ariko jewe ubwanje iryo banga sinarimenyeshejwe nuko mfise ubwenge kuruta umuntu wese mu bakiriho, ariko no kugira ngo umenyeshwe ko uko bisobanurwa utahure n'ivyumviro vyo mu mutima wawe mwami. Nuko mwami wabonye igishushanyo kinini, ico gishushanyo gihambaye gikayangana birenze urugero cari gihagaze imbere yawe, kandi ishusho yacu yari iteye ubwoba. Ico gishushanyo umutwe wacu wari inzahabu nziza, kandi gikiriza n'amaboko vyari ifeza, inda n'ibibero vyari imiringa, amaguru vyari ivyuma, ibirenge vyari kivange c'ivyuma n'ibumba. Nawe uravyitegereza ushitsa aho ibuye ryaziye ridasituwe n'amaboko ryikubita ku birenge vy'ivyuma n'ibumba vy'ico gishushanyo rirabimenagura. Nuko icuma n'ibumba, umuringa, ifeza n'izahabu bica bimenagurikira rimwe, bicika nk'umuguruka wo ku mbuga basekurirako muci. Umuyaga urabitumura, maze aho vyahora ntihaba hakiboneka, maze iryo buye ryikubise kuri ico gishushanyo ricika umusozi munini, ryuzura isi yose. Nuko indoto nizo, kandi turakumenyesha mwami ingene zisobanurwa. Nuko mwami wewe uri umwami aganza abami, Imana yo mw'ijuru yaguhaye ubwami n'ububasha, inganji n'icubahiro, kandi aho abantu baba hose yaguhaye n'ibikoko vyo mw'ishamba n'ibiguruka vyo mu kirere, ibishira mu kuboko kwawe, iguha ku biganza vyose. Nuko rero uwo mutwe w'izahabu ni wewe, kandi mu nyuma zawe hazovyuka ubundi bwami butanganya n'ubwawe gukomera, hanyuma hazovyuka ubundi bwami bwa gatatu buzoganza isi yose. Ariko ubwami bwa kane buzokomera nk'icuma, kuko ivyuma ari vyo bimenagura ibintu vyose bikabijanjagura, kandi nk'uko ivyuma bifyonyora ivyo vyose, niko ubwo bwami buzomenagura bukajanjagura butyo. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari ikivange c'ibumba n'ivyuma, niko ubwo bwami buzoba ubwami butandukanye, muri bwo hazoba inkomezi nk'iz'ivyuma, nk'uko wabonye ivyuma bivanze n'ibumba. Kandi nk'uko amano yari ikivange c'ivyuma n'ibumba, niko ubwami buzomera, igice kimwe kizokomera ikindi kiburujo. Kandi nk'uko wabonye ivyuma bivanze n'ibumba, niko bazokwivanga n'abandi bantu, ariko ntibazofatana, nk'uko ivyuma bitavangika n'ibumba. Nuko ku nganji z'abo bami, Imana yo mw'ijuru izohagurutsa ubundi bwami butazokwigera busenyurwa, kandi inganji yabwo ntawe izonyagwa n'irindi hanga, ariko izomara isenyagura ubwami bwose bw'abo bami, yamara yo izohangama gushitsa ibihe byose. Uko wabonye ibuye ryasituwe ku musozi ata amaboko arisituye, rikamenagura ivyuma, imiringa, ibumba, ifeza n'inzahabu, nuko mwami Imana ihambaye yakumenyesheje ibizoba mu gihe kizoza, kandi izo ndoto
ni iz'ukuri, insobanuro yazo ntizohinduka. Maze umwami Nebukadineza aca yikubita hasi apfukamira Daniyeli, avuga ko bamucumitira ikimazi bakamwosereza imibavu. Nuko umwami abwira Daniyeli ati, ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, niyo shebuja w'abami, kandi niyo ihishura amabanga, kuko ushoboye guhishura iryo banga. Maze umwami akuza Daniyeli, amuha ingabire nyinshi zikomeye, amuha intara muri Babuloni, no kuba umukuru w'abaganza abanyabwenge bose b'i Babuloni. Maze Daniyeli asaba umwami ngo Shaduraka, Meshaki na Abedunego bamutwarire muri ico gihugu c'i Babuloni, ariko Daniyeli aguma ibwami. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa wakurikiye iki gisomwa canke abatukurikira muri benshi, Imana ibahezagire ko mwihanganiye iki gisomwa cose, namwe muhemu yera abahishurira amabanga. Ijambo mpagara ko niri gusa riri ku murongo wa 28, ariko mw'ijuru hari Imana ihishura amabanga, kandi niyo yakumenyesheje bizobaho mu bihe bizoza. Mwami, indoto zawe n'ivyo werekeye mu mutwe uri ku buriri bwawe vyari ibi. Imana ishimwe cyane. Ngomba ndakwiye ngo mw'ijuru hari Imana ihishura amabanga. Mukundwa, mw'ijuru hari Imana ihishura amabanga. Daniyeli yafashe umwanya wo gusenga. Nawe usenge, hari Imana ihishura amabanga. Hari Imana yerekana ibinyegeje, ivy'amaso asanzwe atabona. Pawulo abari abanyefeso ngo ndabasengera ngo amaso yanyu, amaso y'imitima yanyu yihweze. Imana ishimwe cyane. Elisa asengera umukozi wiwe ngo Mana humura amaso yiwe arabe, mu gitabo ca 2 c'Abami igice ca 6. Mukundwa, ndakwifurije guhishurirwa amabanga nyegejwe, kuko mw'ijuru hari Imana ihishura amabanga. Nta mupfumu ashoboye, nta murozi, nta munyamareba reka guhendwa. Hari Imana mw'ijuru ihishura amabanga. Imana iguhezagire, Imana iguhishura amabanga, Imana igushoboze kubona ibinyegejwe, kuko niwashobora kubona ibinyegejwe uzokora ibidashoboka. Haleluya. Umuntu umwe yaravuze ngo when you see the invisible you can do the impossible. Niwabona ibitaboneka uzokora ibidashoboka. Imana iguhezagire cyane. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa wowe n'abawe no mu vyawe aho uhereye hose. Umunsi mwiza, ijoro ryiza, impande zine z'isi aho muri hose, muragahezagirwa. Murakoze.